ndabasavye mugume muhagaze gato dusome ijambo ry'Imana muce mwicara. Igitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca 28 umurongo w'10 hariho ijambo rivuga ngo kandi amahanga yose yo mu isi azobona ko mwitiriwe izina ry'Uhoraho abatinye. Kandi amahanga yose yo mu isi azobona ko mwitiriwe izina ry'Uhoraho abatinye. Paulo yandikiye abikorinto mu ikete rya 2 igice ca 3 murongo wa 2 n'uwa 3 avuga ngo ni mwebwe kete ryacu ryanditswe ku mitima yacu iry'abantu bose bamenya bagasoma, kuko muboneka ko muri ikete Kristo yatwandikishije nk'uko igikorwa cacu kiri ritandikishijwe irangi ariko ryandikishijwe mpwemu w'Imana nzima, ritanditswe ku bisate vy'amabuye ariko vyanditswe ku bisate n'ivyo mitima yanyu. Turangirize mu butumwa bwiza bwa Matayo igice c'indwi murongo wa 15 na 16. Mwirinde abigira abavugishwa n'Imana bazaho muri bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi, muzobamenyera ku byo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke insukoni ku bitovu? Nimwakira ijambo ry'Imana. Murashobora gufata ivyicaro dukomera amashimana ku bwano jambo. Kuba mwese twagendanye n'abaje kutwakira, Yesu nashima. Yesu nashima. Yesu nashima. Harabumona ibiganza vyabo, abagwa ibiganza muhaguruke tubasengere kugira ngo bigende neza. Yesu nashima. Imiye uburongozi bw'ishengero dutanguriye kuri nyakubahwa representant legal arongoye uno muryango w'amashengero y'aba Emmanuel n'abakozi Imana bo ngaha ko mwatugura imiryango. Ndazi ibikorwa mufise ni vyinshi, ariko kandi mwemeye ko mutugura imiryango kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mbere ndavye ku masaha harageze ko musohoka, kandi niko tuca tubigenza kugira ngo irindi koraniro ryinjire. Natahuye igituma Imana yandungitse ngaha. Abo muri protokole twaragwanye intambara nabo, protokole arabizi, yagumye anyandikira ansaba ko nogenda gusengera ahantu hari hano, nganda mubwira ngo ndeka ndaza kukubwira. Hanyuma ejo ndiko ndava Igitega nko masaha 7:30 sinibuka neza, ndambwira ngo ejo nzosengera kwa Johnson. Nta kundi yari kubigira, kurumva ntiyari kumpaririza. Mugabo kandi mwijoro nasubiye kuronka message y'undi mu pastori, nawe ambwira ngo ngende gusengera mu ishengero rimwe mu yo turongoye. Ndamubwira ati ntibikunda, namaze gufata gahunda yo kugenda gusengera handi. Kubw'ivyo rero je naho no kwirirwa ndasigura
nataho igituma Imana yanzanye, kandi Imana niyo kwizigirwa iragahezagirwa. Haleluya. Nico gituma by'ukuri navuze ngo ku mwanya wo gusohoka ugeze, kuko musohoka isaha 4, si ndiyo? Sangapi? Na nusu. Hanyuma ingaburo yera muca mugira sangapi? Saa 4 nusu gushika saa 5. Okay. Narinzi ko wageze cyo dusenga Imana amace dutaha. Turabana b'Imana, turabana, turabana, turabana umutegetsi ategeka abategetsi papa. Iyo turabana, oh turabana, turabana umutegetsi ategeka abategetsi papa. Papa n'umutwara, oh papa n'umutwara batwara. Iyo papa n'umutwara batwara. Iyo papa n'umutwara batwara. Iyo papa n'umutwara batwara. Oh papa n'umutwara batwara. Iyo turabana, turabana bisumba byose. Turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi. Papa n'umutwara ba. Iyo papa n'umutwara batwara. Iyo papa n'umutwara batwara. Oh papa n'umutwara batwara. Oh papa n'umutwara batwara. Oh turabana. Iyo turabana, turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi. Turabana, iyo turabana bisumba byose. Turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi. Hano mutwara. Basi. Nimunyingishe nta kundi. Nagumye nibaza ati ndaza kubwira nyakwa representante gare. Muze mwagura urusengero, muze muragira imisi imwe apana imisa 2. Mugira 2 kubera ikibanza ari gito. Ni mwagure rero urusengero. Kugira ngo muze muragira imisi imwe apana makoranira nkiri. Haleluya. Kuko ndazi murabishoboye. Murabishoboye. Nimwagura urusengero mupanure. Hanyuma ubwoko bw'Imana buze buraza guhera saa 3 gushika saa 6 canke saa 7 ntangorane. Mugabo ibyo gupunja abana b'Imana urumva ngo isaha 1:30 muce moya. Oya vraiment. Abantu babikokoye bakaririmba bagategura. Kaje usanga rero muri ko murabapunja. Mucha mubapunja vraiment kandi babakeneye kuba imbere y'Imana. Si ndiyo? Akari imbere y'Imana bagatamba bakaririmba aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze uduterera. Aho tugarukize ngaho indirimbo
reka tugarukize ngaho indirimbo. Ndazi kwa Johnson murazikunda cyane, ariko kandi amasaha yo mu gisagara ntakizwa. Ntakizwa. Numva ata byinshi nza kuvuga ko nababwiye nashima Imana maze kuganana na nyakubahwa Predicateur legal njana tahura by'ukuri gituma naje ngaha. Kandi Imana yacu niyo kwizigirwa. Haleluya. Irazi kuroranya ibintu ku mwanya wo. Nakuzana ijambo rivuga ngo igitinyiro cy'Imana kibe kuri wewe. Haleluya. Ndakwifurije kugira igitinyiro cy'Imana kuri wewe. Amen. Mumaze misi mwiga ijambo ry'ukwera, ijambo ubwanje na jewe maze imisi mbwira ishengero aho ngendera hose. Mbere ishengero mbondongwe nabwiye ngo uyu mwaka sinzobabwira bimwe dukunda kuvuga ngo mugire umwaka mwiza, ngurumva nabwiye ngo icyo ndabifurije uno mwaka ni umwaka wo gutungana, umwaka wo kwezwa, kuko utejejwe atazobona Imana. Nabonye mwanditse hajya ngo uyu no mwaka wanyu ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Abama bagavye bama biteguye bakezwa. Murabizi kino gihe ishengero ry'Imana gishaka kutubabwira ubutumwa bwo kwihana, nimugishaka kutubabwira ubutumwa bwo kwezwa, mushaka tugume tubabwira ngo barikiwa, hezagirwa, chakira, girante. Mukene guza kuma tubabwira ngo humura we urushe uremerewe birarangiye, witinya ibikugose iyakuremye. Izo nizo ndirimbo mushaka kuma tubabwira, ibintu bibahumuriza. Tubabwiye kwihana ibyaha ngo sikia pasitera naanza sasa. Kwihana. Bunamye niga kuri iryo jambo ryo kwihana. Ubundi iyo umuntu akoze icyaha baramuhana, si ndiyo? Umusuma baramuhana, umwicanyi bakamuhana. Mugabo ijambo ry'Imana nimbare ngo ni jewe nihana. Nta numwe guhana, niyo wihana. Kwihana ugatunganira Imana, kuko ngo harahiri wafise imitima itanduye kuko nibazobona Imana. Haleluya. Sabaririmbyi bazobona Imana n'abafise imitima itanduye bemeye kwihana bagahera ibyaha. Kino gihe dufise mwishengero uruvange. Yoshafati igihe agenda ku ntambara ngo abaririmbyi be bari bageze gute? Bashajishije kwera, babona kuririmba, intsinzi kiraboneka. Baririmbyi murafize igikwa kidasanzwe. Mugabo hariho igisabwa kwezwa, kugira muhagaze ngaha mukaririmba ubwiza bw'Imana bukamanuka. Abakira bagakira, ababohoka bakabahoka, kubera ko indirimbo zanyu zirimo amavuta y'Imana. Muriko muririmba mwejejwe, atagaso akatakanu karimwo. Icyo gihe Imana irakira umubavu wanyu, maze ubwiza bw'Imana bukamanuka mu ndirimbo, hanyuma ugukira kukaboneka, abantu bakabohoka. Haleluya. Yego, abantu bakabohoka. Mugabo ibyo kugira bibe no munsi abaririmbyi muraririmba ni byiza, mugabo hari gihe musanga mutaye gusa kubyina gusa n'ibyo yabikabira. Ndirimbo ntizigire impact, ntizikore ku buzima bw'abantu, ngo abantu iminyororo icike. Paulo na Sila bari mu ibohero bararirimbye maze iminyororo iracika. Haleluya. Kubera mu ndirimbo harimo amavuta, harimo ubushobozi, harimo ubushobozi. Mugabo turirimba gute? Tuba tumeze gute? Kwera. Ero Imana ibahezagira abakozi b'Imana.
ko muri ko muzana ishengero ry'Imana kwezwa. Haleluya. Bavyanka nta kundi mugabo nibyo twahamagariwe tubwire abantu kwihana ibyaha nibwo butumwa. Haleluya. Nibwo butumwa kwihana ibyaha abantu bagakizwa. Nibwo butumwa. Butumwa subwo kubabwira ngo cakira. Cyo babwira ni mucakira agakiza gusa. Ibindi bisigaye bizokurikira. N'umunsi dufise ishengero rigomba ivyo hanyuma. Ngo mubanze mwitwareke ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka kwa ibisigaye. Dufise ishengero rigomba ibisigaye ridashaka ivy'ibanze. Yego, shaka kwambara tukabegwa, tugire ivyo nibisigaye. Haleluya. Niko Yesu yavuze. Ngo maze mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka kwa ibisigaye. Ivyo nibisigaye. Nivyo no munsi ishengero rigomba gusa. Pastor tubwire ibisigaye. Igitinyiro cy'Imana kibe kuri mwebwe. Haleluya. Muri no si hari ibintu byinshi bitera igitinyiro. Iyo turiko turaraba imiryango tuvamwo hari abantu urumva uva mu muryango wa president nyene urumva n'abana baca bambuba hasi ndiyo urumva nyene umwana wa president arashitse hari abo twubaha kubera ubutunzi bwabo kubera ubwenge n'ibindi byinshi cyane byinshi bituma abantu giye kuraba no muri Bibiliya Isaka kubera ubutunzi yagize musomye mu gitabo cy'Itanguriro Abimeleki yaciye mutinya aravuga ngo tuvemo kukura turuta tuvemo twahabonye dusangura turuta tuvemo ubwenge urabye Salomo ubwenge yari afise nimwasoma muri cya gitabo cy'Abami yaraheje gucira urubanza babagore babiri bari ko barashwana ngo Abisirayeli babonye ubwenge Imana imuhaye ngo baramutinya. Reka ivyo byose ndabirengane mu minota 15 sigaranye. Ivyo byose ndabirengane. Byose by'ibihugu rutura ndabireke no munsi turafise ibihugu rutura bivuze biravuga birikijana. Nta numwe asubizamo. Hariho n'abafise ibigwanisho ruhonyanganda nabo nyene babatinya kubi. Babonye nkujya mugabo muri Korea ya ruguru afise ikwafi meze ukundi kuntu ya mutama afise ikwafi meze ukundi kuntu bamubonye bose barajugumira ati hava ari kuragwa rugwanishwa rumara abantu ku buryo niyo bariko baravuga bavuga ati tuvuge buke kuburyo uruma nta nica cera arashobora kururekura isi yose igahera nta burofa nta bujinga kuri we bavuga ati mafu bacere bavuga biyegeranya. Ivyo byose n'ibintu uri kuraraba kwisi bishobora kuzanira abantu igitinyiro ariko majambo twasomye harimo ibintu bibiri nakuyemo muri majambo yose. Cyambere igitinyiro gitangwa n'Imana. Haleluya. Igitinyiro gitangwa n'Imana. Mu yandi majambo bugi igitinyiro nyaco kiva ko witirirwa. Amen. Kiva ko witirirwa. Mose abwira Abisirayeli ngo amahanga yose azobona yuko mwitiriwe izina ry'Uhoraho. Haleluya. Amahanga niyabona yuko mwitiriwe izina ry'Uhoraho Imana yo mwijuru n'isi nyene icubahiro iganza vyose itegetse atanuvuga ikora igishaka atanumwe ayibaza ngo kubera ko babigenjeje uku nta n'urubanza woyijanamwo. Itegeka umuyaga. Naratangariye Imana ingene ishobora guha umutsima n'inyama igikona ngo shira umukozi wanje. Igikona tuvugana uko igikona twese tuzi namero yacu mugabo ico igikona naho umukozi w'Imana yari ati ebana nguyu mutsima kiracitegereza inyamatara kiri Mungu nawe vraiment urazi kugerageza kabisa
igikona, inyama. Ariko Imana yategetse, haleluya, cyaragiye icyo. Ati kiricara kirarindira, araheza, sinzi ko nayo yagihaye na gatoya, kirasubira inyuma. Imana tereka ntarahaga ngo ndagutume kandi. Iyo Mana tuyiha amashi. Kwitirirwa izina ry'Imana, haleluya. Abitirirwa izina ry'Imana, Imana ibambika igitinyiro, haleluya. Kuba abana b'Imana, bene data, nigenda babwire, kubera ko tutatahura, sinzi ingene bigenda, sinzi ingene Satana bigenza, mugabo iyo tuba dutahura kwitwa umwana w'Imana icyo bisigura, kwitwa umwana w'Imana. Umwana wa perezida wenyine arirata, none twebwe turi abana b'umutegetsi ategeka abategetsi. Oya bene data, wapi kabisa. Icoma ishengero ry'Imana tugatahura iryo banga, kwitwa abana b'Imana yaremye byose, yimika ikimurura. Imana atanumwe ayibaza, atanuwiha raporo, itegetse biba, yuguruye atawugara, ivuze ngo nzomuhezagira. Iyo Mana tuyamashe. Negenda babwira bene data, iyaba Imana mu guhezagira abantu ngaha, ntubone aho mwese mwicaranye, iyaba mu guhezagira abanza kubaza uwo mwicaranye. Uwo mubura aho mubonyesha. Oya ntacyo, reka mubwe ndabirekere, minje no bakozi b'Imana. Niyaba yaje mu kubaza ngaha, ntiyobuze bavuga ngo nagakuru numvise ngo Imana bagiye ngo ngira ndaguhezagira, ngo mugabo wewe ninaguha icyo ndaza kuguha ugenda muha 2, ndamuha double ibyo ndaguhaye. Muzere pura ariyumvira ati jewe ni wampa kimwe ugiza kumuha 2, no yana umpaye ikositimu imwe ujye umuha 2. Ariyumvira ati Mana nogora ijisho rimwe. Nkura rimwe ugira umbuca umukura. Abona abantu uko niko abantu tumeze. Ndashima Imana yuko mu kubikora nta n'umwigisha inama, haleluya. Ndashima iyo Mana kuko yoyo, haleluya, ngwiritegereza umugogo hariya yari ikamukura hariya, haleluya. Iyo abarinza kubaza abamaze gushika ngaha bavuga ati mugumize hariya Mana. Mugabe iyo Mana iragahezagirwa di, biragukura hariya ikakwambika, ikagusiga, ikakwambika neza, ikagutengeneza, haleluya, ukabego, haleluya. Wari warishwe n'inzoga, ikagukura hariya, imisa yose ikayigira neza, sindiyo Pastor Claude? Ikagukura hariya, ikagusiga, ikakugira mwiza. Iyo Mana irakwiriye amashi, ikachikwambika n'igitinyiro cyayo. Nagenda babwire, iyi Imana iguha icyubahiro, birashoboka abo mu isi bakabona ko atacumaze, nkuko Paulo yavuze ngo bigaragara ko turi abakene, ngo ariko dutungishije benshi. Icyubahiro cya mbere Imana iguha ni icyubahiro cyo mu isi y'imhemu, haleluya. Abadayimoni barakwitegereza kavuga ati hajya ntidukorako, haleluya. Urenganye barahunga kuko icyubahiro cy'Imana. Abantu bashaka kugukengera, ariko mu isi y'imhemu, iyo Imana yakwambitse icyubahiro, na Satana arabimenya, n'abadayimoni bakabimenya, abarozi bakabimenya, atujya nakogwako tuzogenda ku bandi, ariko ujya afise icyubahiro cy'Imana. Nibikunda ko tumushikako, nibikunda mwisi y'imhemu
bo barabimenya bakavuga ngo hari icyakoretse ku bugingo bw'ujya muntu, hari icyakoretse, bagahunga. Abantu bashobora gukengera bakabona ko atacumaze, ariko nagenda kubwire uri ku icyubahiro cy'Imana utungishije benshi. Nimba nisi gifise agahengwe nuko ikirika abantu bafise icyubahiro cy'Imana ngaha. Umunsi bagiye isi izocipararangana. Umunsi bagiye ibi byose mubona ntibizosubira kuboneka. Bizoca bipararangana. Rero kwitirirwa Imana, icyubahiro cyiza kiva ko witirirwa. Mugabo kigira kabiri aco ngiranje nagirizako. Igitinyiro burya kukigira ni kimwe, ingene wifata n'ikindi. Haleluya. Kwifata muri ico cyubahiro. Murabizi umuntu ashobora kuba akomeye mugakora umwifato w'iyo mubi bakamusuzugura, kandi atinyitse mugabo baravye imyifato yiwe bakavuga ati tunavye nubwo yari atinyitse nati umwifato wacu urashobora kudukurako igitinyiro. Umwifato wacu urashobora kudukurako igitinyiro. Naco gituma Paulo avuga ngo mube ivyete bisomeka. Haleluya. Abantu batirirwa barahihwisha bakubonye bakaca basoma, kuko Mose yavuze ngo abantu ngo amahanga yose azobona ko mwitirirwa izina ry'Uhoraho. Ni byiza bene data kugira ngo itiryo cy'Imana kigume kuri twebwe, tube ivyete bisomeka. Haleluya. Abantu bakubonye ntibirwe bara no Mose urarondera banige batwitiranya, atujya n'umukirisu canke n'umupagani bakarinda kurondeza. Babonye ufise Bibiliya ati burya nawe aratwara Bibiliya, ati kumenga ivyo akora ivyo yama si ivyo abatwara Bibiliya, ivyo yama ivyo Yesu yavuze ngo muzobamenyera ku vyo bama. Haleluya. Igitinyiro ni vyiza bene data. Byukuri Imana yari abana bitirirwa izina ryiwe bariki igitinyiro cy'Imana. Ivyo turakwiye kubitahura ngo mbere ngo inyonga z'Imana zamaziko zirazunguruka hirya no hino ziraba gusa abayubaha, ziraveya. Haleluya. Ijisho ry'Imana ryama ariko rirazunguruka riveya ku bana bayo. Igihe cyose byukuri wumva yuko uri umwana w'Imana uzoca uryamusinzire ataco winona, nkuko Dawidi yabivuze. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana imbarira ngo inyonga z'Imana zamaziko zirahungabona hirya no hino ziveya ku bana b'Imana, zicungerera abayubaha. Haleluya. Igihe cyose itara ryawe ryaka, igihe cyose uhagaze neza imbere y'Imana, inyonga zayo ngo ntizisinzira, zamaziko ziraraba zicungera gusa karere urimwo. Aho uryamye rero uzoryama usinzira ataco winona. Ntunashiduke wongeze ibitensi ukuremo, nta ngorane. Ijisho ry'Imana riko rirakuraba. Haleluya. Haleluya. Mugabo ivana n'ingene twifata. Umwifato bene data ni kintu kidasanzwe. Kwitirirwa izina ry'Imana si ku majambo gusa, ntivyandikwa mu nyuguti. Iyo ndiko nditegereza abarundi rimwe na rimwe ndagira akababaro ngo twashize Imana imbere, twamaze kubigira umugenzo. Imana twayiha kibanza ca mbere, mugabo waraba ibyo dukora ibyo tugenderamwo ntibihuye nuko ari abantu bashize Imana imbere. Ntibihuye. Gushira Imana imbere si ku majambo, kwitirirwa izina ry'Imana si ku majambo, biteza kugaragarira mu ngeso zacu, tukama ibikorwa vyiza byo kugororoka, byo kwihana.
tukagenda nk'uko bibereye abera, tukagenda nk'uko bibereye abamenye Imana koko. Bwoko bw'Imana, reka ibyo nanditse byose ndabisimba, ndabasabe ibintu bitatu gusa kugira ngo igikundiro c'Imana kigume kuri twebwe. Nari kuvuga ba Mose, ba Dawidi baragenanye n'Imana, muze gusoma ngo Sawuli amaze kubona ko Imana iri kumwe na Dawidi yaciye atangura gutinya. Haleluya. Iyo abantu babona ko vy'ukuri ugendana n'Imana, igitinyiro kitegeza kuza. Iyo bakuzi ko vy'ukuri ugendana n'Imana, niyo ugiye ahantu ugasanga bariko baravuga amajambo ataragororotse, baca bahora kuba bavuga bati umuco uraje, tujya muntu ati mwiyubare n'ingene muvuga. Igitinyiro ushitse ahantu ugendana n'Imana, igitinyiro kitegeza kuca kihaba, ibintu bigahinduka. Nimba dushobora kugenda ahantu cyangwa twadukora ahantu ntidushobore guhindura aho dukora cyangwa mu kibano, tugende twisuzume hari kitagenda neza, ubundi aho Imana ibaye ubwiza bw'Imana buca buhari. Umutima wa Imana ngwino utegeke, kibikirimba emwa yauhenewe, kuko ahubaye hari ubuzima, kuko ahugendera ijuru niyo riho. Nimpore kuko ahubaye hari ubuzima, kuko ahugendera ijuru niyo. Bisanzwe twitirirwa izina ry'Imana, dutanga ubuzima. Haleluya. Aho turi haba impore, kuko ijuru cyururuka rikabana natwe. Haleluya. Turi urusengero rw'Imana, byumvikana tugenda hose Imana iri muri twebwe, Imana ikibaho hantu, ubwiza bw'Imana bwatereza kugaragara, ivyononekaye bigahinduka, ivyapfuye bikazuka, kubera ko dushitse aho hantu dutanga ubuzima. Haleluya. Habona bitirwa izina ry'Imana, abitirwa izina ry'Imana. Cyambere bidusaba kugendana n'Imana. Haleluya. Kugendana n'Imana kugira ngo igitinyiro cye kigume kuri twebwe, bidusaba kugendana n'Imana. Mose yari yarataho iryo banga. Mwibuke Imana imubwiye ngo ndabitegereje muri ubwoko butagonda izosi, ndabahevye. Mose tora umumarayika mujane kuko ndabagumyemwo no bamara. Hari ijambo Mose yabwiye Imana, aribwira ngo Mana nutajana natwe nanjye simva ngaho. Haleluya. Kubera iki? Yarazi yuko kugendana n'Imana icyubahiro cyayo, igitinyiro cyayo kizobaje imbere, bigatuma amahanga yose yiruka. Haleluya. Aravuga ngo Mana nutajana natwe nanjye simva ngaho. Ngo niki cyo kwerekana itandukaniro hagati ya twebwe n'ayandi mahanga? Mbega suko ojana natwe? Kujana n'Imana. Kigira kabiri, kumvira Imana. Kumvira Imana. Undi iryo jambo twasomye mu gusura mu byagezwe byubakiye ku murongo wa mbere. Ngo nimwagira umwete wo kumvira Imana
mukitondera ivyagezwe vyose mbageze mukabishitsa, iyi mihezagiro izobashikako. Haleluya. Kumvira Imana, kumvira Imana bituma igitinyiro c'Imana kiguma kuri wewe. Wese kumvira Imana, igitinyiro cayo iragigukurako. Sauli nivyo vyamushikiye, amaze kutumvira Imana, icubahiro cari kuri we caramuvuyeko. Niko bica bigenda. Iyo tutumviye Imana, icubahiro Imana yarashize kuri twebwe ikigikurako, ukaca usigara n'akayabu kakagukanga, n'imbe bikagukanga, insazi igurutse ikagukanga, uvugije uruhu akagukwanga, ugatangura kwikanga ati haraciye umuntu, ata muntu arengana. Kubera iki? Kubera ko wagararije Imana. Icya gatatu, ya mumbabare narengeje ku munota umwe, kwitondera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ndakunze kubwira ubwoko bw'Imana na cyane cyane abaririmbyi mbwira n'ishengero, murabona kira gihe by'ukuri dusigaye turi mu muhemo yo gutamba cyane kuririmbira Imana. Ni vyiza. Mugabo ubwoko bw'Imana agenda babwire ngo Satani ntakangwa n'indirimbo. Indirimbo afise amajwi menshi cyane Satani. Lucifer. Ubundi Lucifer ni izina ryiza, nuko nyene urumva vyogorana uri umuvyeyi kwita umwana ngo yitwa Lucifer. Yitwa Lucifer. Ati mwana we yitwa Mama Lucifer. Mama Lucifer. Mama Lucifer. N'umwana ngira kuze yokubaza ati kubera iki mwanyishe Lucifer? Mukanyita Lucifer kweli? Mugabo murazi ko Lucifer yari yadirija mazkwaya yo mwijuru, yari umuririmbyi. Hanyuma kubera amashimwe aravuga ngo none nanje ico cubahiro ntibokimpa vraiment. Ati para yore nije nantona neza amajwi muca muvyuma namwe abaririmbyi, kandi hari abaririmbyi mutegwa nako ka diamond ka Satani, bamwe bamugasanga urumva ngo nije nzi kwantona, kuko mutanguye kumvuga ndabivuyemwo vamwo uri kukangande, ahubwo watevye iruka kirikana. Urumva ngo jewe nije mvuza cyane ngo nije ndabagumiriza ngo soro ngo ndevugije ngo bose ngo bari ngo, urumva rero ko mutanguye kumvuga vamwo iruka kirikana utobise, kuko sumuhezagise umuhamagaro wawe. Kimbia ureke kudutobora ikorwa c'Imana. Igitinya Satani, icyo Satani atinya ni ibintu bibiri bikomakomeye. Ikintu cya mbere ni ijambo ry'Imana. Kubera iki? Ugiye muri vya bigwanishwa Paulo atubwira, amen, nibigwanishwa indwi birimwo imice ibiri. Hariho ibigwanishwa defensif, inkofero, igikiriza, ceinture, ibirato, sindiyo, inkinzo. Ivyo ni vya defense, ni defensif, ni bigukingira. Ibigwanishwa bibiri bisigaye, inkota ya mpwemu ni offensif. Haleluya. Niyo kugwana. Ko na musirikare ashobora kuja ku rugamba afise gusa ibigwanishwa bimukingira, atageza kubabwira nawe ico aza guteza umwansi. Nico gituma ijambo ry'Imana tubwira ngo mwitwaze inkota ya mpwemu, niryo jambo ryayo, kuko inkota niyo guca umutwe. Haleluya. Wikingiye nivyo, mugabo udafise inkota yo guca umutwe umwansi wawe, haragera igihe akagunesha. Kigira kabiri ni ngaha gusenga. Ivyo birahungabanya Satani cyane.
winjiye mu mpemu yo gusenga, ikirere cya satani kirahungabana, n'amabombe uri kuratera, hamba umve n'isoro ni bya bigwanishwa bimwe birasa atanu umudereva birimwo. Haleluya. Gusenga abahizi bose batwitanga imbere, intsinzi yari ngaha. Gusenga no munsi mwishengero ni ngorane, ageze gusenga niyo giye kuryama, gusenga iminota ingahe, ari giye usenga uri ko wayuza, amana gireza, muhaguruke dusenga Imana. Reka ndabigera ukirize ngaha kugira ngo ntisimave nzangana navyonza akarere, hari ingaburo yera, ntace mutwara ivyo nyene, ibindi ikindi gihe tuzobigarukana. Haleluya. Mugabo ni mutwara ivyo. Igitinyiro c'Imana kibe kuri mwebwe. Haleluya. Mugira igitinyiro c'Imana, ariko bisaba ikiguzi bwoko bw'Imana. Hari ikiguzi kugira ngo ugume muri ico gitinyiro c'Imana. Hari ikiguzi nubicete gisomeka. Akuravye bavuge ngo ujya n'umwana w'Imana koko. Batiro barahihisha, batiro bararondeza, batirwa bararondeza. Uno munsi urarondera umukristo, n'utari umukristo ukabura, ukiyumvira mbega niwe canke siwe. Oya bene data, tube ivyete bisomeka, batubonye bakavuga ngo umwana w'Imana araje. Yego bakavuga ngo umwana w'Imana ararenganye. Pastor nyaruka hano usenga Imana, usenga Imana. Imana yo mwishiri baho umugisha kandi bahezagira. Komera amashi ijambo ry'Imana. Shira ibiganza byawe imbere dusenge. Bigire gutya. Uragomba gusengera ubugingo bwawe kugira ngo Imana iguhe kubicete gisomeka. Imana iragomba ko tuba umuco hagati y'umwijima wubikije isi. Urashobora kwisengera, utangure gusenga uvuga ati Mana, ndazi ko hari icubahiro cawe kindiko, kandi igihe cyose nzogendana nawe. Isi izotega ubwoba na presence yanje, abadayimoni bazotega ubwoba n'ico wangize. Gira isengesho ribwira Imana ati Mana, ndakeneye kugendana nawe, isi yose bimenye ko ari wewe papa. Ubugingo bwanje ndakeneye kubweza. Ubigira isengesho ryawe. Ngoma ndabaherekeze mu masengesho, kandi buri muntu wese yisengere. Mana yo mwijuru, turagukuriye ubwatsi, turagukengurukiye kuri Imana imaze. Turagushimiye ijambo ryawe, turaryakiriye, turaryimitse. Ureke mu mitima yacu ryagukigwe. Mana iri mu ijuru, turisengeye twese, abapapa abamama, buri muntu wese ari muri kino kibanza gira ubako ryo kumva ijambo ryawe. Turagusavye ngo uduhe kumenya ico watugize ico turi, uduhe kugenda n'icubahiro waduhaye cyo kwitwa abana b'Imana. Ubugingo bwacu bweze, ubugingo bwacu buvugutire. Mwisi y'intambara turakeneye kugenda tunesha, turakeneye kugenda dutsindanishirijwe n'ijuru. Dushobora kunesha ikintu cyose kizitambika imbere nkikiza kirwanya ukwizera uko waduhaye muri Kristo Yesu. Turisengere rero twese, uhezagire umukozi wawe, uhezagira abo bagendanye, uhezagira ishengero ryose ryumvise ijambo ryawe, kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen.